ndashimiye ikibondo canje Imana ibaheza shima kubona abamama bacu bari ngaha beza baberewe bakunda Natasha imisi yose basengera Natasha. Igikorwa kimaze imyaka 4 kitaba murazi neza yuko gutunganya igikorwa nk'iki isaba uburyo bwinshi cyane. Twebwe twashoboye gutanga imifuko 350 ya 5 kilo y'ifarini kugira ngo ashobore gushigikira abantu bo mu Kinama. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Dutandukiriye ku munsi rero wa mbere igenekerezo rya munani umunsi wahariwe abakenyezi, aho tubona ko hari evenement nyinshi zitandukanye. Reka duhere kuri no evenement ya Natasha. Twari tumaze iminsi tubabwira ko izoba hariya muri zone ya Kinama, ni zone igizwe n'amakartier agera kuri 13. Ni gikorwa Natasha ataraherutse gukora. Ni nyuma y'imyaka cyaheruka muri 2017 aho ubona ko yari yarahaye imiryango irenga 300 n'ubu yararengeje ko gato. Ni gikorwa nkuko muri ko murabibona cyari citabiriwe n'abantu benshi imiryango itandukanye, aho ubona ko yashoboye kubashikanira novuga imfashanyo yari agiye yitwaje kuri uwo munsi. Zikaba zari zigizwe cyane kwanza n'ibitenge hariho kandi ifarini itanzwe na Azania, harimwo novuga ati umuceri biharage, murazi ko fomi irimwo mu bashoboye gufasha, harimwo n'ibinyobwa vya kwa vitwese twihereje uwo munsi. Nibaza ko ari igikorwa cagenze neza cyane. Reka gato dukwirikirane uko vyari bimeze, ariko muciye mukwirikirana na interview zibiri, imwe ya manager Rafa n'iyindi ya Natasha asanzwe yari yaserukiye ishiramwe Azania, aho bona bo nyene bashoboye kumushigikira bakavuga ati tuzokwama tumushigikira suno mwaka gusa n'undi mwaka koze igikuba nk'iki tuzokwama tumushigikira. Vyashikirijwe na Natasha yari yaserukiye ihinguriro Azania. Reka dukurikirane uko vyari vyifasha ya mu Kinama. Abamama beza ndabakunda, ndabifurije isabukuru novuga feti nziza cyangwa isabukuru nziza. Uno munsi ni wiwacu. Natasha no munsi ari mu Kinama, ni muhira, navukiye muhira, ni muhira kabisa, ariko aho nakuriye ni mu Bwiza, murabizi. Rero ndashima kubona abamama bacu bari ngaha beza baberewe bakunda Natasha imisi yose basengera Natasha. Ndaneze cyane gose. Jewe sinkunda kuvuga cyane, ndakunda gutwenza no gutamba no kuririmba kugira mu bibona, ariko nashaka nshimira abantu bose bafashije. Yes, nko bibona turi lo 8 mars, turi kuri zone Kinama aho hazindutse habika ikorwa gidasanzwe nko twari twababwiye muri B News. Tukaba turi kumwe rero na Nyandwi Raphael manager turakura moro neza cyane spokesman. Umeze neza? Meza sana. No mustomba ibitenge ntibibatangaze, ni ku munsi mukuru mpuzamakungu hari wabakenye. Amina. Yes, Rafa, kino gikorwa cyari kimaze imyaka myinshi kitaba. Uno munsi kwanza kugira gikunde inyuma y'imyaka myinshi vyavuye ko urakoze cyane. Ni igikorwa kimaze imyaka 4 kitaba habaye igikorwa cyane mu mwaka wa 2017. Murazi neza yuko gutunganya igikorwa nk'iki isaba uburyo bwinshi cyane, ukarondera abagushigikira. Cyo gituma babonye twagiye turisuganya kugira ngo turondere abadushigikira. Twaradodoye benshi kurusha wabonye, ariko aba nibo bashoboye kuboneka na cyane wereye kuri Hotel Club de Lac Tanganyika. Yoyo yama iriko iradushigikira mu bikorwa byacu imisi yose. Wabonye Union Européenne bashoboye nabo nyene kudushigikira, ndetse na ambassadeur akaba yashoboye no kuwashika. Wabonye Azania Natasha Sanzori umambasaderi wabo. Kugira ngo kino gikorwa kishoboke ni asabwa uburyo bwinshi, integuro ndende, ni kuvuga nico gituma mwabonye agacerere kanganuku. Ariko rero umwaka wa 2017 twafashije abakenyezi bagira ku majana 3. Uno musi twadugije gatoyi amajana 350. Kumbure kindi gihe tuzoduza ikindi gitigiri bivanye n'uburyo tuzoba twaronse.
mbega iyo miryango kugira mushobore kwitora muba mwisunze iki Nyandwi Raphael? ni igikorwa twakoranye n'uburongozi bwa zone ya Kinama, nyakubahwa chef de zone ya Kinama nkaba ndamushimiye cyane, nyakubahwa Astel yashoboye kudufasha kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Turakoranye neza kuva ku munsi wa mbere tuvugana, yarakoranye nawe nyene n'abachef de quartier kugira ngo bashobore kwegeranya intonde bivanye n'igitigiri twashaka kugira ngo duzofashe. Rero igikorwa cari coroshe cyane kuko nabo nyene bagikoze mu bangusi ntangere, hama turaronka urutonde canke intonde zigizwe n'abakenyezi bageze mu za bukuru bategerezwa gufashwa. Yes, muri rusange mubona vyagenze gute? Mbega twizere rero ko no mu wundi mwaka kizoba bitazosubira guhagararagara? Naco no kwizeza muri kano kanya, ariko ico no kubwira nuko turiko turitunganya, kumbure duhejeje igikorwa ca mbere tuba turiko turategura ikigira kabiri. Kumbura Imana idufashije bikagenda neza, hama igikorwa kikazoshika ku musozo neza nkuko tuvyifuza. Ku musozo neza nuko toronka abadufasha benshi, hanyuma twaronka ivyo dufashisha byinshi. Rero kumbure umwaka uza tuzobikoze umwaka uza tuzobikora mu wundi mwaka, ariko intumbero yacu nuko umwaka ku mwaka turonse ivyo dufasha tuja turafasha nkuko twabitanguye. Turagushimiye cyane Rafa. Ndabashimiye cyane BTV na Spox kubona mwashoboye kuduha uno mwanya udasanzwe. Shimiye kibondo canje kubera ibyo mumpaye byose, ndabishimye. Imana ibahezagire, muje muraronka ibyo mwohereza abantu, igihugu cyose kibahezagire. Yes, turi kumwe kandi n'umukenyezi akaba n'umufasoni Natasha, yitirana na Natasha akaba yaserukiye ishirahamwe ya Zania yashoboye naryo nyene gushigikira kuri uno munsi. Reka tukuramutse. Amahoro cyane. Umeze neza? Namahoro. Umunsi mukuru mwiza. Ego. Ya. Uno munsi mwaje gushigikira kino gikorwa ca Natasha Ngendabanka, tukaba tuzi kandi ko mumaze igihe kitari gito musinyiraniye n'amasezerano na cane yo gukorana na Natasha. Mbega iyo bariyo mpamvu mwaje gushigikira canke musanzwe mushigikira ibikorwa nk'ibi? Twebwe dusanzwe dushigikira ibikorwa nk'ibi, ariko nk'uko yari yaduteye akamo aratubwira yuko yifuza gushigikira abantu bakuze bo ngaha mu Kinama, kandi tukaba tuzi ko ari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Twavuze tuti ico kintu ni gikorwa ciza cyane, reka twifatanye nawe kugira ngo umukenyezi uno munsi wo mu Kinama ashobore kumva yuko hari abantu bamwiyumviriye aribo Azania twebwe. Mbega niba atari banga mwashoboye gufasha ibingana gute? Ni giki mwamuhaye Natasha kugira aze gufasha bano bakenyezi kuri uno munsi? Twebwe twashoboye gutanga imifuko 350 ya 5 kilo y'ifarini kugira ngo ashobore gushigikira abantu bo mu Kinama. Ego iki gikorwa twizere ko muzobandanya mugishigikira nkamwe yo bitegura no mu mwaka uti. Ego cyane tuzoshikara dushigikira abantu. Mugira ko mwibutsa Zania ni hinguriro rihingura ibiki? Azania ni hinguriro rihingura ifarini, ubwoko butandukanye bw'amafarini. Nk'uko nabivuze kare, abantu bazi yuko ifarini ari ubwoko bumwe bukora ibintu bijya byose mubona, imikate, ibitumbura, amagalete, amakrepe, ariko sivyo. Burya ikintu cyose umuntu ashaka gukora uragira commande y'ifarini ukeneye gukora. Karorero, hariho ifarini ya Zania yitwa première qualité, iyo yagenewe gukora imikate ibigumye. Kugira ngo ushobore kuronka umukate mwiza uteza kuba ufise iyo qualité iyo farini. Hariho ifarini numero 2 ariyo ya kabiri ikora ibitumbura, icapati, amandazi. Hama hakabaho n'andi mafarini ushaka kugira gato par exemple, abaraga farini koroshe cyane kandi kera cyane ku buryo kakuzanira irya gato ushaka. Ofete nico gituma abantu uca usanga we wagiye kubikora kubera atabizi, ugaca usanga ntibitotse neza. Ariko umuzungu uzorabe kubera afata umwanya wo kuvyiga, disons café gourmand canke ahandi hose, we wabazi ico agiye gukora. Ahubwo nagomba guhimiriza abarundi, murifuza gukora ibintu vyiza, ifarini yacu twe turayizera, ariko
utora ifarini bivanye n'ico ushaka gukora ariko tout de même ukeneye gukora iyo mikate ibitumbura icapata amandazi bashobora gukoresha iyo karite ya mbere canke iya kabiri ntaco bitwaye ariko kandi ukeneye guhinyanyura ibyo ushaka gukora bashobora gusaba ubundi bwoko bw'amafarini tubibutse yuko irya farini ikora amapengri izo zose turazikora urumva ziri disponible muri Azania turabahaye ikaze murakoze cyane turabashimiye BTV Burundi presents B News.